mashengero menshi donc bakiyumvira yuko bari mwikanguro. Jewe nagire ngo mumfashe mudomeko ibimenyetso mudomeko ibimenyetso ati iki ukibonyeko egare kuri mwikanguro mbere kwa Mungu ho nta shengero na rimwe je mbona ridasenga nta turasenga mu by'ukuri mbere bikorana ubuho byinshi gose ni byinshi gose tuvuge ko twebwe mu Burundi nta ngorane twe turi mwikanguro. Kindi gihe hashobora kubikanguro muri mu buryo novuga nk'igihuhusi nka mouvement ya ahantu vote uti mu gisagara ca Bujumbura vy'ukuri hari ikanguro cyangwa mu gihugu cy'u Burundi hari ikanguro. Rero mwishengero kanaka hashobora kubaho abantu bakangura. Umuntu ashobora kurizana nta n'ikintu gishobora kuzana ikanguro. Ikanguro ni Imana yonyene ishobora kurizana. N'iterambere mu gihugu gikanguro. Ikanguro ribi giterambere ribi ryo mu buryo bw'impemu ni Imana yonyene ishobora kurishira mu bantu. TV turabaramukije mwese aho muherereye, abari mu gihugu, abari hanze y'igihugu, umwe wese mu cibero ciwe turamuramukije. Uyu munsi tugiye kuganira kandi murabona ko turi kumwe n'abatumire badasanzwe, haribo abo mumenyereye n'abandi kumbure ari bashasha ariko nizera yuko muza kubamenya. Reka mpere iburyo turi kumwe na Emile Manirambona. Turakuramukije. Murakoze naje ndabaramukije nawe ko batumviza bose. Uyu Emile rero n'umupapa. Yego. Emile n'umupapa hanyuma akaba n'umukozi w'Imana muri Campus pour Christ, akaba narongoye n'igisata kivuga butumwa kuvyerekeye by'ubuhinga ngurukana bumenyi. Turanezerewe kongera kukwakira kuri PITV. Murakoze cyane. Aha kandi turi kumwe na Arsene muramumenyereye cyane kuri channel yacu, arakunda cyane kuza kudufasha no gutanga ibiganiro abayisaba. Arsene turakwakiriye. Murakoze kunyakira, ndanezerewe gusubira kugaruka kuganira n'abariko baradukurikirana bose. Yes, Arsene kandi n'umusore mugabo w'umuganga, akaba afise n'ishirahamwe arongoye rikomeye gitwa Burundi twubake kazoza, akaba kandi ari n'umuteologia. Nibaza yuko ngerageje kubavuga bihagije. Rero twagomba kuganira uyu munsi ku kibazo kumbure gikomeye ku bantu batandukanye bafise ko kumbure n'amakenga, kibazo canke ikintu citwa ikanguro canke réveil mu gifaransa. Ikanguro niryo tugiye kuvugana ku mwanya atari munini, aba bari hano kugira ngo badufashe kuganira kuri iryo kanguro. Aha, duhereye rero hano kwa Arsene, ikanguro, umuntu avuze ikanguro umuntu yagisigura gute? Murakoze. Ikanguro ni ijambo rivuye muri rivuga gukanguka nkuko mubyumva. Rero tuvuze gukanguka canke kanguro, tuvuze ko abantu bari basinziriye hanyuma ubu rero barikanguye. Rero kandi iyo tuvuga itiro ry'abantu baba barimwo no kuvuga abantu baba basinzirijwe n'ibintu bitari vyiza, bimwe muri byo hakabaho ukutamenya. Hama rero ikanguro ni igihe abantu baciye bahinduka bakava muri uko kutamenya bagatangura kumenya, barangije kumenya noneho bagaca bahindura ukuntu biyumvira kandi bakanahindura ukuntu basanzwe bakora ibintu. Rero tuzobona ko umuntu yakangutse mu gihe uko yarari atariko akiri uno munsi, tukabibonera ukuntu asigaye yiyumvira ibintu bitumbereye kandi bimeze neza, kandi tukabona ukuntu mu bikorwa asigaye akora vyabaye vyiza gusumba asigaye akora ibintu bimeze neza. Niwe muntu rero twokwita ko yakangutse. Yego. Aha, umuntu yakangutse Emile, twovuga ko mu buryo bw'impemu, muri abakozi b'Imana, mu buryo bw'impemu gukanguka umuntu yagisigura gute? Murakoze. Nkuko Arsene yarabivuze,
ikanguro muri rusangi bivuye mu rivuga gukanguka je twumva rero ko ikanguro ni igikorwa kiba cabaye mu gukanguka. Novuga rero ko mu buryo bw'impwemu hariho gukanguka muri rusangi, ikanguro muri rusangi no kuvuga ko umuntu yari mu bihe kanaka hama bitari vyiza arakanguka bugeneye muri ibi agaca bishobora kuva ku bumenyi ahagije kuronka, bishobora kuva ku mpanuro kanaka yaronse bituma ava muri bwa buzima ye karabamo acija kuba mu bundi buzima, donc yakangutse. Aho ni muri rusange. Mu buryo bw'impwemu rero novuga ko ari igikorwa kidasanzwe Imana ubwayo ikora, ishobora gukorera mu muntu kanaka hama ikamukangura, ikamuhishurira ubuzima bubi yari karabamo, cyane ubuzima bwo kwirongwa no gukora ibitayihimbara, hama ikamuhishurira ikamuvyara bwa kabiri, canke naho yoba yarakijijwe ikamuhumura amaso, ikameka kuzima yarimwo vy'ukuri yari yiryamiye, hama ikamuha kuba mu bundi buzima bundi bushasha buhwanye n'ubugombe bwayo. Yes, mbega tukiri ngaho nyene turiko turavuga ivy'ikanguro, mbega igihugu muri rusangi twokubaka amabarabara, twokubaka ibibuga by'indege bikomeye, ibisagara n'ibindi, naho nyene twovuga ko twikanguye. Ndashobora kubivuga mu buryo bubiri. Ico gishobora kuba kimwe mu bimenyetso vy'ikanguro, ariko kandi ku rundi ruhande gishobora kutaba ikimenyetso. Gishobora kuba ikimenyetso kubera yuko iyo igihugu gitekanye tukabona amahoro, umunezero mu gihugu, ni bimwe mu vyamwa vya mpwemu yera. Kuko igihugu nicotera imbere ngo abantu bubaka amazu badafise amahoro, kandi umenye yuko igihugu uko kimeze kigaragaza igicapo c'abantu bakibamwe ingene bameze. Rero iyo abantu batekanye vy'ukuri bagakora ibikorwa, bakishira bakizana, bakubaka amabarabara kabaho, ivya ekonomi bikaduga, twoshobora kuvuga ko ari kimwe mu bigaragaza ikanguro riri mu gihugu, kuko turiko turabona ko abantu bahindutse kandi bariko baratera imbere cyane. Ariko kandi ku rundi ruhande gishobora kuba kitari ikimenyetso, kuko abubaka amazu bose, abatera imbere bose, si ivyo vyoca bitugaragaza ngo ni kanguro. Kuko je ni mu bantu bavuga ngo igihambaye si ivyo abantu bakora, ahubwo igihambaye ni igituma abantu babikora. Rero naho ayo mazu yo kubakwa, amabarabara kubakwa meza, n'ibiki byose bakabikora, hagumaho ikibazo cyo kwibaza la motivation derrière. Mbega ivyo bintu bariko barakora niye mpamvu ibasunikira kubikora? Mbega ubwo sukubaka amazu kugira ngo tuzishime ko dufise igisagara gikomeye? Mbega ubwo sukubaka amabarabara kugira ngo tuzokwishime? Ico gihe si kanguro. Notanga akarero ko muri Bibiliya ugiye kuraba igihe bubaka umunara w'Ibabeli, wari umunara ukomeye mbega ntiryari kanguro. Vyari ibintu agomba kubaka baza n'ubwibone. Isodomu na Gomora mu gihe ca Baroti barubaka, bararya, baranywa, bari banezerewe, mbega ntitwovuga ngo bari mwikanguro. Hari igihe urumva tuba muri ivyo bintu tubibaza muri kanguro kandi atari ryo. Mu guheza iki kibazo wari umbajije nagomba kurangiriza mu Bifilipi 2:13 havuga ngo Imana niyikorera muri mwebwe ikabaha gukunda no gukora ibihimbara. Ndabifatanye n'ivyo rero Emile karavuga, Imana niyikangura abantu, imaze kubakangura rero niyo ica ibaha ivyo bakora ku nyungu zayo mu bugombe bwayo. Rero ntiwokanguka ivyo ukora byose utazi ivy'Imana igomba. Iryo si kanguro rero. Mbona ibikorana ari byinshi, masengesho hirya no hino, kwa kabiri, kwa kane, kwa gatandatu, mbere kwa Mungu ho nta shingiro na rimwe je mbona ridasenga. Nta turasenga mu by'ukuri, mbere bikorana byinshi gose, ni byinshi gose. Tuvuge ko twebwe mu Burundi nta ngorane, twe turi mwikanguro. Ibyo turashobora kuvyitiranya mu bisanzwe. Kubona ibikorane byinshi, indirimbo nyinshi, amasengesho menshi, ivyo sivyo byo tugarantisa ko dukangutse. Ivyo birashobora kuba ibimenyetso biduhenda, tukibaza ngo twarakangutse kandi tutakangutse. Ibi bikorane biba canke kukuntu baragenda gusenga kwa Mungu badasiba, abandi bagira amalouange niki, ntivyo dutuma tuvuga ngo vy'ukuri turi mu vy'ikanguro. Kuko ubwa mbere iyo umuntu akangutse
siwe abibona ngo je ndakangutse. Iyo musengera ahantu kanaka simwe muvyibwira ngo murakangutse, muga abantu bababona bakabona uko mwari mumeze kera nuko mumeze ubu, ukuntu mwiyumvira, ukuntu mukora ibintu, barashaka kuvuga bati aba bantu barakangutse. Je nanga karorero k'ingene abakristo bo hambere batanguye kwitwa abakristo. Abakunda gusoma Bibiliya hari mu vyakozwe n'intumwa 11:24 gutyo, hari muri Antiyokiya. Ico gihe Bibiliya ivuga ngo bari abantu bafise imico myiza, bari buzuye ubuntu bw'Imana, kandi bari abantu ngo bari baramaramaje akaramata kwifatanya n'Umwami Yesu. Bamaramaje kwifatanya n'Umwami Yesu akaramata. Ico gihe abantu rero babitegereje, bakaraba ukuntu biyumvira, bakaraba ukuntu bakora, bashavuga ati bari abantu ni abakristo. Rero urumva ntiwobibona ngo nuko abantu birirwa bariruka ku rusengero basoma Bibiliya. Tubirabira ukuntu abantu biyumvira, ukuntu abantu bizera, ukuntu abantu bakora. Ivyo bariko barama nivyo bitugaragariza ko bakangura. Kindi gihe hashobora kubikanguro muri mu buryo novuga nk'igihuhusi, nka mouvement ya ahantu vote tuti mu gisagara ca Bujumbura vy'ukuri hari ikanguro. Cyangwa mu gihugu cy'u Burundi hari ikanguro. Rero mwishengero kanaka hashobora kubaho abantu bakangutse, Imana ikirakoreramwo kubw'umugambi wayo bakangutse. Kuvyeke igihuhu ryakanguro naho nk'igihuhuzi canka mouvement spirituel ni twobibona mu gihe ahantu kanaka hari umugwi munini, igitigiri kinini c'abantu bariko barakizwa, bariko baha ubuzima bwabo Yesu Kristo, kandi ivyo bikajana n'ingeso zihindutse. Bahabona abantu abanywa rumogi, bahabona abantu abasambanya, abamaraya, abandi bari muri ibi nibi, abo bose bariko barahinduka, bariko baha ubuzima bwabo Yesu Kristo. Ni ibintu bigaragara, si ibintu binyegeye. Mugabo kwagukanguka ko ku muntu bibanza kuba indani mu mutima w'umuntu, hama bikagenda bikagaragara mu nyuma. Mugabo iri kanguro mu nk'igihuhusi ni ibintu bigaragara, aho Imana ibirika yakorera mu bantu kanaka ikabashiramo uwo mutima, nimba ari kuvuga ubutumwa bwiza mu buryo budasanzwe, hakihana n'abantu benshi kandi bagaragara. Kandi ivyo rero bikabandanya ni ona nk'abantu bagwaye hari ikiza cakorera. Umwe yanduye yanduza uyundi, uwundi yanduye yanduza uyundi, gutyo nyene. Ni nkuko nyene usanga abantu bariko barakizwa, bongera bakizwa, abandi bakizwa ku buryo ubona ko hari ikintu kidasanzwe. Abo bagaca bagenda bakabwira ubutumwa bwiza abandi, hakihana abandi. Umva vyaba ari ibintu nyene bigaragara kandi bifise inkomezi. Rero ivyo bintu ntitubavuga ngo biri muri rishengero canke iriye, nova ko biri muri rya shengero rya Kristo. Ishengero rya Kristo, kuko biyagoye kuvuga ko ishengero ryose ryakangutse. Oya, harimo bakangutse kwagukanguka ku giti cy'umuntu, mugabo ntitwacha tuvuga ngo iri shengero ngo ryahanaka rirakangutse ryose. Biragoye kuko twaba dusanga twihenze. Aha, bakunzi ba Peace International TV, ibintu birakomeye ngose hano, ariko nizera yuko turiko turabitahura twese. Ikanguro ni iki kintu gishobora kuzana ikanguro? Ikintu kabati kikintu nico kizanye iri kanguro rivuye kuri naka, rivuye ni giki? Ikanguro nta muntu ashobora kurizana, nta n'ikintu gishobora kuzana ikanguro. Ikanguro ni Imana yonyene ishobora kurizana. N'iterambere mu gihugu ikanguro ribi giterambere ribi ryo mu buryo bw'impemu ni Imana yonyene ishobora kurishira mu bantu. Kuko ni wa muntu ngana kubwira muri Filipi 2:13, Imana niyikorera mu mitima yayo, ikabaha gukunda no gukora ibiyihimbara. Urumva ni Imana rero isuka iyo nyota mu bantu, ni Imana isuka ubwo bumenyi mu bantu, ni Imana ibavyura yonyene atawunda ibifashisha n'umugambi wayo. Nico gituma ivyikanguro udashobora kuvuga ngo tugire dukanguke, canke uvuge ngo tugire dukangura abantu. Ni Imana bakangura. N'abantu iyo bakizwa, Emile yariko arabivuga mu vyakozwe n'umugende bavuga ubutumwa bagakizwa benshi.
nta na hamwe ubona imana idaga barabuvuga kandi nabo nyene ngaruka inyuma no mu kubuvuga ni imana iguha izo nkomezi zo kubuvuga, ni imana iguha iyo nyota yo kubuvuga, hanyuma uhejeje kubuvuga ikemeza abo bantu hama bagaca bakizwa n'imana ibongeyeko. Nico gituma ubona Paul yavuga ngo igihe vyigera gutera ingorane mu ishengero ry'Ikorinto vy'ikanguru, yavuze ati Apollo yaraje abiba imbuto, jewe naraje ndazivomera, mugo watumye zimera yabaye imana. Umva rero iki abantu kwe kumenya ko ikanguro haba mu buryo bw'imwemu, mu buryo bwa misi yose, ni imana yonyene idukangura, kuko nizi ici dukanguriye n'ico igomba ko dukora. None rero ntagira abantu baje aho bavuge ngo twarikanguye batakanguwe n'Imana, kuko warikanguye uzocubura icyo ukorera. Ni byiza yuko dukanguka kuko Imana idukanguye kugira ivyo dukora byose twiyumvire uyo yadukanguye. Murakoze. Yes, hanyuma rero turiko turarangiza kino kumbure kiganiro, ndazi ko ari kiganiro kiryoshe kandi abantu benshi muzogikunda gose, ariko nagomba kugira ngo turangirize kuri kino kibazo. Amashengero menshi donc bakiyumvira yuko bari mwikanguro. Jewe nagire ngo mumfashe mudomeko ibimenyetso. Mudomeko ibimenyetso ati iki ukibonyeko egare kuri mwikanguro, ikucibonye kuri mwikanguro, ishengero gibonye kwiki kintu riri mwikanguro, igihugu kiri domako nka 2 canke 3. Murakoze cyane. Imbere ko mvuga kuri ivyo bintu bitatu, nashaka ndabaha kandi karero gatoya ko gukangura kw'Imana. Mwana Ezekiel igice ca 33, Imana yiki yamubwira ati aya magufa yoshobora kuba mazima. Ezekiel yavuze ngo sinobimenye, niwe wobimenye. Imana icumubwira ati vugira kuri aya magufa araba mazima. Aravuga amagufa aragirane, araba mazima, arateraterana zibingabo nyinshi cyane. Nuko rero Imana ihagurutsa abantu bayo ikabakoresha. Ishobora gukoresha uca igakoresha yundi, ariko ibifise intumbero kana. So cyambere cikanguro muri bwa buryo bw'ihuhusi, nuko tubona abantu benshi kugwinshi bihana baho ubuzima bwabo Yesu Kristo. Cyambere no kwihana icyo no kwita la consécration, cyo kwishikanira Imana nkaho ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bakemera yuko arongora ubuzima bwabo, kandi ivyo bikaba ibintu bibandanya, atari vy'uno munsi gusa, mugabo ni ibintu bice bibandanya. Ica kabiri novuga ko ari kuba mu ijambo ry'Imana. Tosha ko mu bikorane mugabo uravye ubutumwa buriko buravugwa ugasanga vy'ukuri si ubutumwa bwiza, ahubwo ni ubutumwa bw'abantu bashaka gushika ku ntumbero kanaka zo kwishira hejuru canke zo kuronka ibintu kanaka bashaka. Novuga ariko ikintu cya kabiri ni l'authenticité de la parole de Dieu. Ari ijambo ry'Imana rivugwa uko riri atagucijya nino, kandi rikagira ikimazi kubaryumva. Cya gatatu novuga yuko ari uburyo bwo gusenga, aho abantu banywana n'Imana. Gusenga ntibibe umuzigo, akumva yuko akwiye kurondera Imana mu buzima bwiwe bwose. Mu buzima bwiwe bwose yumva ko akeneye Imana mu vyo yakora vyose. Reka mbe ndayokiza ngaha murakoze. Nk'igifugo canke ishengero, abo bantu bari mwikanguro rikomeye cyane. Ibibazo birabangamye, biragoye, mugabo jengi ndabivuge mu buryo bworoshe gose. Biroshe ko umuntu amenya ko ari mwikanguro. Ikintu cambere kitwemeza ko umuntu yakangutse ni umutima wo kwizera Imana. Kandi ibi ndagenda bivuge yuko ikintu bita ukwizera nico kintu Imana itugomba ko kuruta ibindi. Bibiri bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana, ibimuharura ko nk'ukugororoka, kuko yizeye Imana gusa. Nta namwe bavuga ngo Aburahamu yakoze ibi nibi, muga yizeye Imana. Yizera ibitokwizewe, kuko kwizera Imana bivuga ngo ubuzima bwanje bwose nabuhaye Imana, ejo hanje haza Imana, ibintu vyose ntabwo bamfise kuko ndafise Imana. Iyo rero abantu babayeho batari mu kwizera Imana, kuko kutizera Imana ni gusenga ibigirwamana, hamwe usanga dufise ikindi kintu
iyindi option ukabona uti jewe ibi bintu ndiko ndakora nakayo bimfasha ubwenge bwanje bwo bimfasha rero Imana igomba ko tugera hano tuvuga tuti ibyo turiko turakora vyose nta na kimwe twoshobora atari Imana bidushoboje wandike Abaheburayo 10 niyo njoro ntazohimbana umutima wanje urumva numugororotse mugabo azobeshwaho n'ukwizera biratangaje kumva ko umugororotse akeneye ikintu kimubeshaho ikizokubeshaho rero ni ukwizera Imana kandi Bibiliya avuga ngo aravuma uwizigirike umwana w'umuntu rero Imana iragomba ko tuyizera ico ni ikimenyetso ca mbere kizogaragara mu ikanguro intumwa zo hambere zari zizeye Imana kugeza aho zakubitwa zikananirwa no kureka kuvuga ivy'Imana kuko ziyizeye zifitiye confiance ica kabiri kigaragaza ikanguro ni ugukunda Imana abantu bagakunda Imana Bibiliya avuga ngo ukundishora Imana yawe umutima wose ubwenge bwawe bwose n'inkomezi zawe zose abantu bagakunda Imana bagashobora kuyiha kimwe Bibiliya ivuga ca consecration bagashobora mbere no kuyiha ivyo bafise byose abantu bagatahura ko ivyo bafise ni Imana bibahaye kandi batemeye kuyibiha erega yishaka kubyitwarira umwanya wose yigombeye umuntu akamenya ko ntaco mfise ntahawe kandi ivyo wanje byose ni ivy'Imana nivyo Yosuwa yavuze ngo ariko jeho nabo mu nzu yanje tuzogendanira uhoraho uzoba ufise projet igeze kurigire ihere Yesu akabaragarutse igihe yaduga mu ijuru intumwa zari zirangamije Mareka aravuga ngo uko aduze Yesu niko azogaruka none ubuye abakirangamije bamurindiriye ni bangahe kuko twese nyene ubona tutiteguye twibereye mu bintu by'iwacu ndababwire ko kimwe mu bizonezereza abantu ni uwo munsi Yesu azobagarutse akajana abo yakoye kuko ico gihe n'Imana izoririmbira abantu bayo inezerwe rero imitwaro dusenga aha tuzoyishugwa ariko umunsi tuzishugwa ivyuzuye ni uwo munsi wa nyuma Yesu azoba yagarutse rero ikikwereka abantu bakangutse ntibadibama mu vy'isi bimatanya karamata n'umwami Yesu bagatahura ko ngaha ku isi ari ingenzi n'inyambukira bo iwaba ari mu ijuru ariho biteze kumukiza wawe azova murakoze ko mwari kumwe natwe mwari kumwe muradukurikirana hari n'abandi benshi bazodukurikirana bagakurikirana kino kiganiro cyo gukanguka reka twipfurize igihugu gukanguka gikanguka igihugu cyacu cy'u Burundi imiryango ihinduke ikanguke mbere n'inshuti zacu abantu bose bakanguke ikanguro turibone ego turabashimiye ko mwatwitabye murakoze cyane namwe kuba mwadutumiye n'ikindi gihe binkundiye nzoba ndahari turabashimiye cyane Emile twipfurize igihugu n'ishengero mu rusange gukanguka yego Imana idushoboze nk'ishengero kudashaka kumera nk'abandi bisi kuko twe tutarabisi ahubwo tugira inyota yo kuba aho Imana ishaka dukora ivyo Imana igomba mu gihe Imana ibishakira murakoze turabashimiye ko mwatwitabye n'ikindi gihe kumbure muzoduha umwanya nukuri turahari ku bwanyu turashimiye mwese rero mwariko muradukurikirana kuri micro ya Pacifique twizere yuko n'ikindi gihe tuzoba turi kumwe namwe reka rero tubasezere tuvuga ngo bye bye.